Yesu ashimwe. Ndabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nshimiye Imana ko inteye iteka kugira ngo nshobore kwegeranya ivyo twumvise mu ijambo ryo gusenga, ivyo twumvise mu ndirimbo, hanyuma tubishire hamwe kugira ngo dushobore gutahura ubutumwa bw'uyu munsi. Uyu munsi rero tugomba dusangira ijambo rivuga ngo umugani w'inkumi 10. Tugira turabire hamwe ivyizi inkumi 10, hanyuma dusenge reka dusome rero Matayo 25. Matayo igice ca 25 tura umurongo wa mbere dushitse ku murongo wa 13. Matayo 25 turahera ku murongo wa mbere dushitse ku wa 13. Umugani w'inkumi 10. Ico gihe ubwami bwo mwijuru buzosa n'inkumi 10 zajanye amatara yazo zijya gusanganira umukwe. 5 muri bo bari bijuju, bandi 5 bari abanyabwenge. Kuko vya bijuju mu kujana amatara yavyo bitajananye n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajananye n'amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Umukwe agitebaganye bose barahunyiza barasinzira. Mu gicugu humvikana urwamo ngo nguyu umukwe, nimusohoke mumusanganire. Buno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Vya bijuju bibwira abanyabwenge biti, nimuduhe se ku mavuta yanyu, kuko amatara yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishura bati, kumbure ntiyo dukwira twese. Ivyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Bakigiye kugura, umukwe arashika. Abiteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurugagwa. Mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti, mufasoni mufasoni nutwugururire. Nawe arabishura ati, ndababwira ukuri simbazi. Nuko mwami mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha. Hano hari umugenzo wo gukora ubugeni mwijoro. Nukuvuga abantu baraterama bafise amatara n'amavuta canke igitoro cyo gushirayemwo, hanyuma mu mwanya batazi mwijoro baca bavuza urwamo babonye umukwe atamaje aza. Aho rero haba hari abantu bari ngaho barindiriye, bagaca batsa amatara kugira ngo umukwe yinjire habona, urubanza ruce rutangura. Hano rero urabona ko hariho abigeme 10 bari batoranirijwe kugira ngo babe mu gikorwa cyo kwatsa amatara umukwe niyinjira mu ijoro mu mwanya batazi. Ababigeme 10 bategerezwa kwinjira bazi igikorwa cyaba. Ababigeme rero bagereranywa n'abumvise ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Baheba aho basengera binjira mu bakizwa. Abandi bava mu bupagani baza mu bakizwa. Abandi
barumvise ko muri Yesu bigenda neza, ibitangaza bikoreka, baca baza mu bakizwa. Nukuvuga abo bose bagereranywa n'inkumi 10 abavuye mu madini atandukanye, mu Bayisilamu, mu zindi dini zose, bose baraje bakizwa mu ishengero. Abandi bava mu bupagani baraza ngaha mu bakizwa. Twese rero tuca turakora nk'uko dukoranye, tumeze nk'izi nkumi 10. Ariko nk'uko atatara rishobora kwaka ritarimwo amavuta, niko natwe tutoshobora gukorera umwami Yesu tudafise mpwemu yera. Haleluya. Bene data, tugendeshwe na mpwemu yera, niho tutazoshitsa ivyo akameremere kacu kifuza. Twarahamagawe dukuwe ahatandukanye, twese duhurira hano. Ariko uko turi ngaha, umwami Yesu aratanga akarorero k'inkumi 10. 5 bari abanyabwenge, bandi 5 bari ibijuju. Aba 5 bagereranywa n'abantu mu bukristo bwabo bagenda barongorwa na mpwemu yera. Abo bantu baragaragazwa kenshi. Abantu baribaza bati, mbega koko ndafise mpwemu yera muri jewe? Bakagendana uruhagarara. Ariko nagomba ndakubwire, uri umunyabwenge, twese twarahevye byose turaza hano. Ariko nagomba ndakubwire ngo hariho ibiranga abanyabwenge. Abo barangwa n'urukundo. Haleluya. Barangwa n'urukundo. Nimba udafise urukundo, usuzume neza. Birateye uruzazane iyo umukristo atafise urukundo. Nimba udafise urukundo, umenye ko ukwiye kwisuzuma. Ikindi kigira kabiri, hariho umunezero. Umunezero dufise si umunezero ukomoka ku butunzi dufise, ariko n'umunezero ukomoka indani mu mutima. Uwo munezero uradutuma turengera ibibazo turimwo, turengera ibigeragezo turimwo, ariko tukumva umunezero. Wa munezero Stefano yagize ari imbere bariko baramutera amabuye, arangamiza mu ijuru, abona umwami Yesu, aravuga ati, ubaharire Mana. Uwo niwo munezero uranga abafise mpwemu yera muri bo. Hariho amahoro. Nagomba ndababwire, dufise umwansi w'amahoro, ariko ntashobora kutunyaga ayo mahoro nimba dufise mpwemu yera muri twebwe. Harasambura vyinshi, hakaza ibituma two kwiyahura no kwiyahura, ariko ugasanga tuguma dutwenga. Ugasanga ivyo bintu ntacyo bitubwiye. Nukuvuga uri umunyabwenge, ugendeshwa na mpwemu yera, kandi muri wewe ugira amahoro. Ntacyo tuma rero wiyahura, ntacyo tuma wiheba, nimba warakiriye Yesu Kristo ugahabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Hariho ukwihangana. Bene data, ntacatugerageje atari ico umuntu atoshobora kwihanganira, ariko muri vyose turuza kuba abaneshi. Rero ntuzukekeranye ko atampwemu yera ufise, mu gihe ushobora kurengera ibiriko birakugerageza ukavyihanganira. Ariko utsinzwe, uze wisuzume. Kugira neza. Yesu Kristo aratwigisha neza ko dukwiye kugirira neza abantu bose. Tugire neza. Bene data, biratugora cyane. Biratugora igihe twibutse ko naka yatugiriye nabi, ariko twebwe tugategerezwa kumugirira neza. Ariko tubirengeye tukagirira neza abatugiriye nabi, Yesu Kristo tuba turiko turamushingira intahe, kandi ivyo tuba turiko tubishoboza na mpwemu yera ari muri twebwe. Nukuvuga hariho kandi ingeso nziza. Ikindi gihe ndavuga ntibikenewe yuko turirwa turabwira abantu ko twakijijwe, baturavye gusa barabona ko twakijijwe. Ni vyiza rero ko umuntu agendeshwa na mpwemu yera
agira ingeso nziza. Nukuvuga baba abizigigwa. Muri iki gihe ari n'uwabimbwiye ngo hakohereza akazi muri kese cyane cyane hari agafaranga umukizwa ngo tuma wirabira ngo umugatolika ngo yubaha ibyagezwe yubaha nyene amabwirizwa, kuko ngo abakizwa bubu barasotora. Ariko nimba ufise iyo ngeso wiyubare urabe neza. Ikemeza ko dufise mpwemu yera nukuba abizigigwa, na cyane cyane abizigigwa kuvyo twashize imbere. Hariho ubugwaneza. Abantu benshi baradushingira intahe, uzabona ngo yo naka icyoma nkamera nkawe. Ivyo ntibizogushobokera iyo muri wewe utagaragara ko ubugwaneza. Hariho kwirinda. Twirinde mu buryo tugenda, ntitugende nk'imburabwenge. Abo rero ni inkumi 5 zari abanyabwenge. Nababwiye nti mwishengero Yesu Kristo atugeranya nk'inkumi 10, 5 bari abanyabwenge. Bigeranye ati abakristo dukwiye kugendeshwa na mpwemu yera. Kandi bituranga ibitugaragara ko nivyo namaze kudonda. Izindi nkumi 5 bagereranywa n'abantu turi kumwe hano mwishengero. Bahevye ubupagani, baheba y'amadini yose, baraza twese duhurira hano. Nukuvuga abo bantu biboneka ko turi kumwe tugasangira twese ivya Kristo, ariko ugasanga ibikorwa vyabo koko si vyamwa vya mpwemu yera. Kandi turi kumwe hano twese twiswa ko twaturanirije gusangarira umwami Yesu aho tuzumva inzamba. Abo ivyo bijuju rero uzosanga barangwa n'ibikorwa bikurikira. Hariho ubushakanyi. Ivyo nibikorwa biranga inkumi z'ibijuju, inkumi 5. Hariho ubuhumanya. Ugasanga umuntu ariko yihumanisha ivyo abonye vyose akibagira igikorwa yatoranirijwe. Hariho ivy'isoni nke. Urashobora kumva ivyashikiye umukristo, witwa umukristo kanaka, wewe nyene ukifata ku munwa ukavuga ati bino bintu n'abapagani ntavyo bokora. Ivy'isoni nke. Nimba ufise izo ngeso urabe neza. Gusenga ibigirwamana, nagomba nkubwire akazi kawe karashobora kuba ikigirwamana cyawe, kakagutwara neza ku buryo wibagira ibikorwa Yesu Kristo yashize imbere yawe. Nagomba ndakubwira amafaranga arashobora kuba ikigirwamana cyawe ku buryo ubonye agafaranga aho kari ubu Kristo ushira ku ruhande. Ariko nagomba ndakubwire ngo wisuzume urabe neza. Hariho uburozi. Twarabivuze n'ubu tubisubiremo. Mwishengero hari abarozi. Mwishengero hari abatanga ishano. Mwishengero hari abantu babi. Ariko nagomba ndakubwire Yesu Kristo agiye kuza. Kandi abazomusanganira saba abarozi. Abazomusanganira saba abafise ingeso. Hariho ubwansi. Ugasanga murakorana ibikorwa ariko hariho uwo wanka. Nagomba nkubwire ngo uwanka mwene data wese n'umwicanyi, kandi nta bicanyi bazoja mu bwami bw'Imana. Hariho intonganya. Ugasanga umenga ibikorwa vy'Imana uri kurakora bagufashe ku ngufu uragobegwa. Nagomba ndakubwire reka kwidodomba, hari Imana dukorera, kandi nimba dufise mpwemu yera muri twebwe tubikora tunezerewe. Hariho ishari. Ukanka mwene data ataca umuhora, arirenganiye gusa, ntiyakubonye ntiyakuramukije ngo arishima, ngo afise inzigo. Ukagira ishari nuko atakuramukije kandi ntiyanakubonye. Ukagira ishari kubera ko yambaye agahuzu gashasha nawe ugifise ya yindi.
ariko nagomba ndakubwire ngo reka kugira ishari, nezerererwa umwami wawe, nezerererwa Imana yaguhamagaye yagutoranije ngube muri izi nkumi 10 ziteguye gusanganira umwami Yesu. Hariho uburake, umuntu arashobora gushavura akakubwira ati urazi jewe icondi, ngira ndakwereka icondi bene data, ugasanga uyo muntu arakubise uwundi yamushavuje, aragwana uyo muntu, ugasanga afise uburake budasanzwe. Ariko nagomba ndakubwire ngo tureke uburake, duce bugufi, duhereze akaji Imana yacu niyo yo guhora. Hari ikeba, ugasanga abantu ngo bafise abakeba. Mbega twese ko tugiye gusanganira umwami umwe, kubera iki dufise abakeba? Bene data dukundane, bene data tugira ubumwe, nta bakeba dufise, twese turororeye umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza. Tureke rero ikeba, tureke izo ngeso zose. Hariho kuboregwa, nibibereye abami, nibibereye abaherezi kunywa ibiboreza. Bene data, turabami n'abaherezi, twaratoraniririjwe igikorwa gihambaye. Si vyiza rero yuko abami batwagwa n'ibiborezo. Muri inosi rero nkuko tubona izi nkumi 10, muri inosi rero cyane cyane mu ishengero tugereranywa n'izo nkumi 10, 5 b'ibijuju, 5 b'abanyabwenge. Nagomba ndababwire isi tugezemwo igereranywa n'ijoro. Igereranywa n'ijoro, mvuge nti guterama mu ijoro usanga bigoye. Guterama mu ijoro usanga uri kurasinzira. Benshi kugira ntibasinzire usanga bari ko baranywa energy, abandi bakanywa ikawa kugira ntibasinzire. Ariko nagomba ndakubwire wewe mu Kristo, kugira ntusinzire ni Yesu wenyine ashobora kugutuma udasinzira. Ufise Yesu uguma wibuka yuko hari igikorwa wahawe, uguma uteramye, uguma uri maso. Turabona kandi ko mu gicugu ngo humvikana ugwamo mwijoro, bamwe basinziriye, ngo humvikana ugwamo ngo nguyu umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. N'ubu turiko turavuza ugwamo, Yesu Kristo agiye kuza. N'ubu turiko turasemerera, Yesu Kristo agiye kuza. Ariko nagomba ndababwire nituzosohoka twese, kandi nituzosohoka nka kumwe twasohoka kera tuvuye mu bupagani, tuvuye muri za dini. Tuzosohoka tuvuye hamwe ishengero. Haleluya. Tuzosohoka tuvuye hano. Nukuvuga mu gicugu rero haravuga ijwi riti nguyu umukwe araje. Abaririmbyi babivuze, twese tuko turasemerera tukubwira duti ikangure, umwami Yesu nguyu araje gutora umugeni. Reka turabe ino mirongo, umurongo w'8 n'uw'9. Vya bijuju bibwira abanyabwenge biti nimuduhese ku mavuta yanyu, kuko amatara yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishura bati kumbure ntiyo dukwira twese, ivyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Bisigura ngo uwizeye afise ubugingo muri we, kandi afise mpwemu yera. Uyo ni personnel. Haleluya. Uyo ntibashobora kumugutransfera kumwe batransfera amayinite, bisaba ko wewe nyene uja kuyigurira. Bisaba wewe nyene ko wizera umwami Yesu Kristo, ugahabwa iyo ngabire, ariyo mpwemu yera, ariyo mavuta atuma twama ivyamwa vyiza.
ngo abanyabwenge barababwira bati nimugende mwigurire. Nagomba nkubwire nti ntuzokizwa kuko uri umwana wa pasitori yakijijwe, bisaba ko wewe nyene uca bugufi ugakizwa. Ntuzoja mu ijuru kubera yuko muvukana n'abandi bose bakijijwe, oya, bisaba ko wewe nyene uca bugufi ukakira umwami Yesu. Abanyabwenge barababwira ati ntivyokunda ko tubahereza, nimugende mwigurire. Uyu munsi birashoboka, turacyasemerera, birashoboka yuko uyu munsi ushobora kwakira Yesu Kristo nawe ukaronka mpwemu yera, ukahabwa ubushobozi bwo gushobora gusanganira umukwe agiye kuza. Barababwira bati nimugende mwigurire. Ku murongo w'icumi aratubwira ngo bakigiye kugura, umukwe arashika, abiteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurugagwa. Abantu benshi baravuga bati nzokwihana ejo, ariko mu kanya nk'ako gukubita urugohe umukwe arashobora kuza, kuko abasemerera twaratangiye gusemerera ko agiye kuza. Haleluya. Nubwo dusemerera abantu ntibumve, nubwo dukoma induru ariko abantu ntibumve, akanya nk'ako gukubita urugohe umukwe arashika utaragura amavuta, umukwe arashika utarahabwa mpwemu yera, umukwe arashika ukijarajara ngo nzoba ndabikora ejo. Nagomba rero ndaguhe kaze uze utunganye bigishoboka. Turacyasemerera, umukwe ntarinjira, urugi ntirirugagwa, urugi ruracuguruye, ariko kandi turacyasemerera kuko turamubona araje, turamwumva agira shike. Turacyasemerera, turaguha kaze. Ku murongo w'icumi na rimwe na cumi na kabiri hatubwira ngo mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti mufasoni, mufasoni nutwugururire. Ariko kandi nababwiye akanya gatonye umukwaje urugi ruzugagwa, ruzugagwa. Abasemerera bazocereza kuko igikorwa cyabo kizoba cyarangiye, hazoba hasigaye igikorwa cy'umukwe. Gwamaze rero kugagwa. Nagoma ndababwire urugi n'ugugagwa, benshi bazibuka incuro baduze gusenga batangure kurira. Imana idufashe cyane. Bazokwibuka incuro baje muri korale gutegura ariko bakaba bugaranywe, bamwe bazofukama barira bibutse ati mwami mwami mwami, nitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, nitwakora ibitangaza mu izina ryawe. Nabazo babwira bati nimumvireho sinigeze mbamenya. Imana idufashe cyane. Ndaguha rero kaze, ndaguha kaze kuko urugi ruracuguruye. Abasemerera turacyasemerera, ariko akanya gatonye umukwe araza urugi ruzugagwa. Hazoba amarira, hazoba kujyanyisya z'amenyo. Umukwe niyashika tuzomwumva azinjira urugi rwugagwe. Uyu munsi rero turiko turasemerera, kaze wizere umwami Yesu, kaze utunganye. Mbega warakiriye umwami Yesu? Mbega muri wewe urumva koko n'ubu nyene umukwe yoza ko umusanganira? Nikibazo kuri wewe. Mbega uri mu nkumi zitanu z'ibijuju cyangwa uri muri zitanu z'ubwenge? Ndaguha rero kaze kugira dusenga Imana. Birashoboka ukaba urangwa n'ubushakanyi, ubusambanyi bwarakumaze, ivyo nibiranga ibijuju, ariko nagoma nakubwire ngo muri uyu mwanya wo gusemerera, kaze watura ubusambanyi bwawe kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe wenyene ashoboye gutuma uba maso, niwe ashoboye kugutuma uba maso, ukaguma utahura ibihe, ukaguma utahura ko umukwe agiye kuza. Kaze rero usuka amarira yawe imbere y'Imana. Naco bitwaye kuba waragiriye muri izo ngeso z'ubusambanyi,
kuko aracyafise imbabazi. Araguhamagara, turiko turasemerera duhamagara tuvuga ku mukwe aje, ngwino wature ico cyaha cyawe. Birashoboka ukaba wihumanisha masturbation, birashoboka muri wewe ukaba wiko wihumanisha ubusambanyi kanaka, ingeso mbi. Ndakubwira ngo turacyahamagara, uze waturira umwami Yesu. Ntugire isoni zo kuza gufukama hano, ntugire isoni zo kuza kubwira Yesu Kristo ivyakunaniye, ariko aracyari hano kandi araguhamagara. Hazoba amarira akomeye, hazoba umubabaro kubanse kumva akamo turiko turababwira ngo baze bagure atamahera, bagure ataco batanze, kwatura ivyaha vyawe gusa, ukizera umwami Yesu Kristo araguhindura. Kandi nawe uraba muri batanu b'abanyabwenge, urashaka kugira ubwenge, ngwino utunganye, Yesu Kristo ari hano. Birashoboka ukaba ukiri imboregwa, inzoga zarakunaniye guheba. Ndakubwira ngo ivyo byose ni ibikorwa bibi, ni ibikorwa vy'akameremere, kandi Yesu Kristo arashaka yuko twama ivyamwa vyiza. Ndakubwira ni kaze dusenga Imana. Mwami Yesu garutse kutujana iye mwijuru, ati nimuze bana mazaduhanagure amarira twari. Kaze usenga Imana mwanya mutonya n'ubunyene Yesu Kristo yoza. Bamwe bazorira bazibusa Imana ibikorwa bakoze, ariko umwanya uzoba wamaze kurengana, umubwa azoba wamaze kwinjira. Ariko uyu munsi biracyashoboka, turacyasemerera. Umubwe nguyu yaraje, umubwe nguyu turamwumva, turamubona araje. Ngwino umusanganire umeze neza, ngwino utunganye ingeso zawe, ngwino ubigenze neza, waturira Imana yawe, iyo yonyene ishoboye kuguharira ibyaha. Ntugire isoni, ntugire isoni, ariko umara amazi uze. Nuraba abantu sibo bazogutwara mu ijuru, ariko Yesu Kristo wenyene niwe azoshobora kugutwara mu ijuru. Imbere hariho urubanza, imbere hariho urupfu, ariko ndakubwira ngo uyu munsi turacyahamagara, kaze. Nishimiye kuza kubona Yesu. Aya majambo uzoyibuka niwasigara, aya majambo turakubwira uzoyibuka, ariko umwanya uzoba warenganye. Yesu azoba amaze gutwara abizeye, Yesu azoba amaze gutwara ishengero, Yesu azoba amaze gutwara ishengero. Hazoba amarira, hazoba amaganya, ariko ndakubwira ngo uyu munsi uracyafise akanya ko gutunganya, uyu munsi urafise akanya ko kwatura ibyaha byawe. Turaguha kaze, uze ubishire Yesu. Kuza kubona Yesu uzaba ugarutse kujana, uzaba ugeze ku bicu, nanje nizeye usanganira. Batanu b'ibijuju baragaruka barakomanga, baravuga bati twugururire twugururire. Arababwira ati sindabazi.
birashoboka kuri mu ishengero ariko utazwi na Yesu. Ndakubwira ngo uyu munsi ngwino kuri Yesu. Kadusaba umurongozi barakamfite Leopold ashike hano.